mwaramutse cyangwa namwiriwe bivanye naho muherereye abakuzi ba Black FM mwese. Rero ni mu ntumbero yuko twabemereye ko tuzoshobora kuvuga ikiganiro cacu muri studio cyangwa hanze ya studio. Ikiganiro murakizi ni GANZA GLOBAL. Munyuma y'ivyo banza ugende ushireko sabone cyangwa subscribe bivanye nuko telefone yawe yanditse. Rero nkuko mwari mubizi iyi ndwitwe ko turaganira ku vyerekeye bega ishure ryatanguwe gute, aho twagiye turabona ngene abavyeyi ko bararushwa bivanye n'ubungene ibikoresho vyazimvye cyangwa batariko nabo baranasuma ibikoresho, ibindi bintu vyagiye birazimba bigenda biraduzwa ibiciro nkuko tutari tubimenyereye. Aho rero abantu bagiye bidoga yuko mbere ibijanye n'inyama abakunze bakavuga ko kagiye karazimba, ibindi navyo bigenda birazimba, ariko icagiye gutangaza naco nuko ibiciro vya transport yaciye bigabanuka cane ku rwego ruri hasi cyane. Ikindi naco twagiye turaraba ko muri ino ndwi twagiye turaraba ingene urukundo rugenda ruraba mu hagati y'abakundanye babiri. Mbega wewe woshobora gukundana n'umuntu mudahuje ubumuga? Mbega woshobora gukundana n'umuntu afise ubumuga wewe mu gihe atabwo ugendana? Vyinshi cyane tuge turabihagarara ko turaba ikibitera, mbega intambamye nizihe, mbega bibaye wewe wo vyakira gute, wo kwakira gute uwo mukunzi wawe, wogenda ukamuproteja gute, wogenda ukamushigikira gute. Aho twage turabona benshi batwandikira tugira ati jewe sinoshobora gutwara umuntu agendana ubumuga mu gihe jewe nkomeye, cyangwa abandi bakandika bavuga ko umuntu agendana ubumuga baba bariko baramuprofita. Igihe bamuprofita rero mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye nuko babona yuko bamwumvira impuwe kugira ngo ntababare. Ariko rero mu nyuma y'ivyo twarabiye hamwe tubavuga ati oya, umuntu agendana ubumuga siwe yavyiteye, ahubwo nuko Imana yabimugize, nuko Imana yamuremye. Mbega nawe umugaye vyogenza gute? Mbega nawe bishitse ko wavutse ukomeye ubumuga maze bukizana mu buzima bwawe, mbega wewe nawe boco baguta? Habe namba rero ariho kindi naco twagiye turarabira hamwe muri ino ndwi nuko twarabiye hamwe imico n'akaranga y'Uburundi. Nitukibagire iyo twavuye, nitukibagire niyo turiko turaja, ariko imico yacu tuyihagararire, ntituyite ariko tuyigenderere buke buke maze akaranga k'Uburundi kagaruke. Mu ntumbero nziza yo guhagarara ku karanga k'Uburundi, aho twagiye turirabira ingene umugwigwa w'ubugeni wagenda uraba, ngene abakera bakwa maze bakagira ubugeni bwiza cyane bwari buryohoye ijisho ndetse n'amatwi, aho bagiye baragira ubugeni bukamara iminsi. Ariko ubugeni bw'iki gihe ari bwa bugeni buba mu gatondo, ku mugoroba bukaba buheze. Mbega twogarukira imico ya kera cyangwa twogenda muri ibi bihe tugezemo? Ni cya gihe rero twagiye turabona yuko kera hariho ibintu, kera abantu bari bafise n'umwanya, ariko iyi minsi abantu b'iki gihe nta mwanya tugifise, abandi nabo ntitukimenyana, abandi nabo ntitukironka bwa buryo bukwiye bwo kuvuga duti reka dutangure ubugeni tubukore nkuko vyahoze aho hambere, ahubwo tuvuga duti reka tubikwakwanye kugira ngo iyo umaze kubamwo vya bindi tuvuga ati harimo imigigwa ikwiye igerageza kwerekana yuko ubugeni bwa kera bwari buryoshe gusumba iby'iki gihe. Kera rero baravyina, harimo imvyino, harimo kuryoherwa, gusabikanya. Au contraire y'iki gihe abantu basigaye bagira agafana kamwe, ugasanga wa muntu aje kuvumba ijambo ntajya kivumbye kubera ko yibaza ati mbega baraza kunyongera. Ariko kera haba ari urwagwa, hari inzoga y'amasaka, hakaba hariho n'ifungurwa zigiye zitandukanye. Au contraire y'iki gihe nibikihaba. Ubugenero bwa kera bwari bukwiye. Mbega turibaza, mbega twosubira muri mico ya kera, muri ya mico ya kera, cyangwa ikindi naco twosubira tukaguma muri iyi mico y'iki gihe? Ariko
twarabihamwe tuvuga duti nubwo tudashobora gusubira mu mico ya kera ariko turashobora kugarukana akaranga ka kera buhoro buhoro kugira ngo ntidute akaranga kuko utaye akaranga aba ataye ibanga. Nuko rero aho tubu iyi minsi tuba turarabira hamwe ibijyanye n'urukundo. Urukundo rero umenye yuko igice kinini kitugize kigizwe n'urukundo. Nawe uba adafise urukundo, nawe urafise urukundo rwa mama wawe, cyangwa urafise urukundo rw'abavandimwe, cyangwa urafise urukundo rw'abantu muri rusange. Ariko urukundo kenshi dukunda kuvuga muri Ganza Global ko musanze bimenyereye ni rwa rukundo rw'abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, aho bashobora gukundana bagafatanya urugendo. Uyu munsi rero tuvugane ku kintu kimwe gikunda gutandukanya abantu bakundana. Telefone ni ikintu cyiza cyane dukoresha mu gutuma tumanako, mu kurungika ubutumwa bugufi, mu kurondera umuntu byihuse. Ariko iki gihe kubakundana ni ikintu kibatandukanya naco gute. Ni hahandi ushobora kuba wifuza kumenya ibibera muri telefone y'umukunzi wawe, ugashaka kumenya ni bandi bayaga, ni bandi bakunda kuganira, ni bandi bamurondeye. Ariko mbega vyo bavyiza ko twama turaba muri telefone y'umukunzi cankwe mbega kubera iki turinda kumwikeka? Ukwizerana kwaravuyeho bivaye n'amatelefone. Mbega wewe wogenza gute? Imbere ya vyose rero genda utwatike muri commentaire tubwira ati jewe mezuku cankwe umukunzi wanje twaratandukanye cyangwa ari wo turi kumwe, jewe telefone naco bintwaye. Iyo umukunzi wanje yitavye ndamureka ndamuha liberté totale akitaba telefone, cyangwa jewe sishobora gukora kuri telefone yiwe. Ndetse unatwandikira tubwira uti hari ibitagenda neza cyangwa ibigenda neza, navyo ubitwandikire muri commentaire ku ntumbero nziza yo kubandanya dufashana mu nda kandi dufashanya kugira ngo Black FM itere imbere namwe mutere imbere. Rero ikintu kimwe novuga kuri ivyo byose vy'urukundo n'amatelefone. Telefone nivyo umuntu afise liberté totale yo gukoresha telefone yiwe, kandi nawe ufise telefone yawe. Muhicizere umwizere muri vyose, reka kurondera ingene mushobora gushwana biciye kuri telefone. Muha agaciro mugihe ariko aritaba, murindire maze ahejeje kwitaba mubaze yo kuvuganira nandi, mugapana kurengera agiye hamwe cuja gutora telefone yiwe utangure urondere ibitagenda neza muri we. Ahubwo wogira ikizere gusumba aho wogenda gufuya muri telefone yiwe. Ni impanuro rero kenshi nkunda guha cyane abakobwa. Nitwe kenshi dukunda kugira ikibazo cyane iyo tubonye mu Mac ariko aritaba telefone, cyangwa gahaguruka akaja kwitaba telefone hanze, umengo dufise ingorane mu buzima bwacu. Ntuzi impamvu yahagurutse. Swat ashobora kuba arakazi atipfuze yuko gashobora kumenyekana hanze, cyangwa ashobora kuba ari babagenzi biwe bashobora kuba bamukoroga bakamutera inkuru izina ziriya atipfuza ko wozumva. Mugabo ntibivuze yuko kwitaba telefone hanze cyangwa kwitaba telefone ari wenyene aba ariko arakuvanga. Rero tugire effort yo kwizera abameke bacu, kwizera umuntu muba muri kumwe mu bijanye n'amatelefone. Telefone ntibigutandukana n'umuntu wawe, ahubwo ibe iyi telefone ikubakira gusumba urukundo mwari mufitaniye kera. Reka rero ndabashimire abari badukurikiranye, ndongera ndabatumirira kugira subscribe, like na j'aime, mukande akabuto ka bleu kugira ngo ikiganiro kibandanye gishikira kandi gishikira na benshi. Mwavyumvise rero ikiganiro cyari Ganza Global, mukamwari kumwe na Bernice Nikuze, umushake munyitwe bebe. Muri bwa bumwe rero, muri bwa rukundo mubandanye mudushikira, mwandika commentaire mwongera tubwira ibigenda neza n'ivyo twokongeramwo cyangwe n'ivyo twokuramo. Murakoze cyane.